uyu munsi hari ijambo ryankoze ku mutima cyane rijanye n'ivyo bwami bw'Imana n'ukuntu Imana yiteguye gukora igikorwa cayo, kandi Imana yamaze kugira urutonde, yamaze gutegekanya ingene ibijanye no kugarukana ingoma yayo. Iryo jambo ukuntu Imana yamaze gushira ku rutonde kalendriye canke programa yayo, kandi iyo tusoma mu majambo yayo mu gitabo c'Imana turabona ibikomeye n'ibihambaye Imana yatanguye gukora kandi irimwe irakora, nkuko tugenda tubona ibimenyetso n'ibitangaza, ibimenyetso vyerekana ukugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo, nkuko Bibiliya yagiye vyerekana n'ubu biriko biragenda bigaragara. Reka rero turabe uno munsi hari ijambo ryankoze ku mutima, maze kubona ico Yesu Kristo yishuye abigishwa biwe umunsi Yesu Kristo aduzwa mu ijuru. Abigishwa bari bakoraniye harya ku musozi wa Elayono. Ego mereka dusome amajambo tubona mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igihimba ca mbere ku murongo wa 6, dusome mu izina rya Yesu. Nuko bakoranye baramubaza bati, Mwami, iki gihe nico ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati, si vyanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene. Aleluya! Si vyanyu kumenya. Yesu Kristo yishura abigishwa biwe bamubajije. Abigishwa bamaze kubona Yesu Kristo amaze kuzuka akabiyereka iminsi 40 avugana nabo, turabona ivyakoretse. Abantu baratangaye, abigishwa barizeye, abigishwa baranezerewe, barahimbawe. Yesu bongera kumwizera, bongera kumubona ukundi gusha. Yesu amubona yazutse mu bapfuye. Umwe yari yabambwe, umwe yari yacumiswe, umwe yari yazibaguwe, umwe yari yavumwa amate, umwe yari yahambwe mu kuzimu. Inyuma y'iminsi 3 Yesu Kristo arazuka, maze yereka abigishwa iminsi 40. Twarabonye byinshi, turabona byinshi byakoretse Yesu Kristo amaze kuzuka. Reka rero hano turabe amajambo yagaragaje umunezero wari mu bigishwa. Batanguye kumwizera, batangura kubona ko ari umwana w'Imana koko, batangura kubona ko ari Mesiya. Baramubaza bati, erega biragaragara neza ko ari cyo gihe ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli. Oh, haleluya! Iryo ni ijambo ryamfashije cyane. Bene data, Yesu Kristo amaze kubishura yarababwiye ati, ivyo si vyanyu kumenya, ntabwo ari vyanyu kumenya yuko ingoma y'Abisirayeli igomba isubizweho. Ati data wenyene n'ububasha bwiwe wenyene. Oh, haleluya! Yo, biratangaje bene data. Maze kuraba naciye mbona neza yuko Imana, nkuko Yesu Kristo yabishuye, Imana yarabishize mu ngiro. Turibuka ko igihe Yesu Kristo, igihe bamubaza ico kibazo, hari ku ngoma y'Abaroma, kandi nyuma yaho harageze igihe Yerusalemu irasamburwa. Imaze gusambugwa iraturirwa, Abisirayeli bose bajanwa mu kinyago. Bamaze kujanwa mu kinyago bamara imyaka n'iyindi, imyaka yababa hafi 2000 bari mu kinyago. Hanyuma ubu tuvugana Abisirayeli bakaba barasubijwe mu gihugu cabo. Bisobanurwa ngo ingoma y'Abisirayeli Imana yari ifise gahunda. Yesu yari bishira bagira ngo ivyo si vyanyu kumenya. Imana yari ifise urutonde rw'ukuntu ingoma y'Abisirayeli yiteguye kuzasubizwako itariki 14 z'ukwezi kwa 5 mu 1948. Oh, mu kwezi wa 5 itariki 14 mu 1948. Yo, maze Abisirayeli, leta Isiraeli yongera kubaho. Ingoma y'Abisirayeli yongera gusura kuvuka, yongera gusura kugarukanwa inyuma. Reka rero nkubwire, uciye ufata igihe abigishwa babarije Yesu hari muri urya mwaka wa 34, nkuko tubibona, gacugereranya n'ukuntu ingoma y'Abisirayeli yasubiriye kuja kuvuka mu mwaka w'1948. Oh, mu kwezi wa 5 itariki 14. Nukuvuga rero ushobona yuko Imana irafise urutonde, kandi Imana irafise programa. Ingoma y'Abisirayeli yarasubiye kuvuka, yarasubiriye kubaho. Abigishwa bariko batanguye kwibaza yuko ari ico gihe
Abisirayeli bamaze igihe kinini bari mu buretwa, bari mu bucakara, bari mu bukoroni, bategekwa n'ibindi bihugu, abamperere bo mu bindi bihugu, abasezari, abakayisari, babi Babuloni canke i Roma canke abagiriki, aribo bategeka. Ariko uno munsi tuvugana, ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana Yesu ni muzima, Imana ihabwa icubahiro. Ubu tuvugana Abisirayeli bafise ingoma yabo yarasubiriye kubaho. Haleluya. Hari benshi rero bagenda bibaza bakavuga bati ni kuki Imana itebeje isezerano, nkuko umukundwa intumwa Petero yabivuze mu cete ca kabiri ca Petero igihimba ca 3 ku murongo w'8 haravuga ngo ariko abo nkunda iri rimwe mweho ntimuryiyobagize yuko ku Mwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi imeze nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntitebeje isezerano ryayo uko bamwe biyumvira kwiritevya, ariko yihanganira mwebwe, ntigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. Haleluya. Ariko umunsi w'Umwami wacu uzoza nk'igisuma, aho amajuru azovaho hakaba n'ukwasana guhambaye, ivyitanguriro byose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze, isi n'ibikorwa biri muri yo bigatongoka. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Abigishwa bariko barabaza bati mbega iki gihe nico ugarukane ingoma y'Abisirayeli? No kuvuga Imana igenda ikora ikintu ku rutonde, ingingo ku yindi. Harashobora guca imyaka igihumbi, harashobora guca imyaka imajana, harashobora guca imisi ingahe. Iyo ni gahunda z'Imana, ubwo n'urutonde rw'Imana. Imana afise urutonde. Mwene data, Imana iragufise ku mugambi. Mwene data, Imana iragufise ku rutonde. Mwene data, Imana iragufise ku intumbero. Imana iragomba kugukoresha, Imana iragomba kugutuma kugira ngo ubwire ab'iki gihe banse gukizwa, banse kwihana, basubiye inyuma. Imana iragufise ku intumbero, ntigomba yuko bahona, ariko igomba ko bihana maze bakakira ubugingo budashira. Haleluya. Imana yacu ihabwa icubahiro n'igitangaza. Imana yacu ni nziza. Iri jambo Yesu Kristo yishura abigishwa aravuga ati ibyo si vyanyu kumenya. Maze yaho dusoma hajya ku murongo w'8 naho haca bivuga kandi mu vyakozwe n'intumwa mu gihimba ca mbere ku murongo w'8 hari jambo Yesu yaciye ababwira ati ibyo si vyanyu kumenya, ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabaza ko muzoba ivyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Yesu Kristo yarabishuye ati ivyo bindi ivy'ingoma y'Abisirayeli ubwo n'urutonde rw'Imana. Hari ibintu Imana igomba gukora, hariho n'ibindi natwe abantu tubazwa gukora, guhamagara Mpwemu Yera, nkuko wamuririmbye yaririmbye ngo hamagara Mpwemu Yera aze muri twe. Hamagara Mpwemu Yera, ndagira ngo ubwire ngo nawe uhamagare. Yohana yongera avuga ngo kandi Mpwemu we n'abamugeni baravuga bati ngwino, ngo kandi uwumva nawe nahamagare. Yesu Kristo yongera kubwira abigishwa ati muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabaza ko muzoba ivyabona byo kunshingira intahe. Ubwami bw'Abisirayeli bwarashinzwe, ariko hariho ikindi tugomba gukora. Tugomba gushingira intahe Yesu Kristo, tugomba gushingira intahe ubwami bw'Imana yuko buri hafi. Erega ingoma y'Abisirayeli yarasubijwe mu gihugu, erega Abisirayeli barasubijwe mu gihugu, ariko hari ikindi gisigaye. Harasigaye ikindi cyo kwamamaza ubwami bw'ingoma ya Mesiya, kubera yuko Mesiya agiye kwima ingoma yiwe hano mw'isi. Rero kubw'ivyo birashakirwa yuko duhaguruka kugira ngo tubi vyabona byo gushingira intahe y'Umwami wacu Yesu Kristo, duhereye Yerusalemu, duhereye Galilaya, duhereye hari Samariya. Ni kuvuga ngo uhera huba, uhere mu nzu, ucugenda, uhere mu gisagara, ubandanije igisagara, ucugenda no mu bindi bihugu, maze urenga imipaka mw'izina rya Yesu, maze wambara ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Yesu Kristo aravuga ngo muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabaza ko, maze ngo muzoba ivyabona byo kunshingira intahe i Yudaya hose ni Yerusalemu. Yesu Kristo aragomba yuko abigishwa biwe bava hasi bakamamaza, bagakwiza ubutumwa bwiza, kugira ngo ubutumwa bwiza bwongere gukangurira isi yose, maze abantu bo mw'isi yose bongere kwakira Yesu Kristo, kubera yuko agiye kugaruka.
Imana ihabwe icubahiro. Ingoma y'Abisirayeli yarabayeho haciye imyaka iriko irarengana 70 ingoma y'Abisirayeli ivutse. Abisirayeli kuva bavutse, ariko ubwo n'ubwami bwa mbere bwo mwisezerano bwa kera bwongeye gusubizwaho. Haleluya! Inyuma y'izuka rya Yesu Kristo. Nukuvuga ngo rya jambo ry'Imana rivuga ngo nzosanura urusago rwa Dawidi rwatemvye. Nukuvuga ngo bwa bwami bwa Bisirayeli bwarasubijweho. Ejo bundi aherutse gushingwa ko Yerusalemu yongera kuba igisagara cemewe nk'umugwa mukuru w'igihugu ca Isiraeli. Nk'uko tubizi Bibiliya ivyerekana ku murwa wa Dawidi, aho Yerusalemu hari hubatswe urusengero, rwa rusengero rwa mbere rwa Salomo umuhungu wa Dawidi. Nukuvuga n'urusengero rwa kabiri niho rwari ruri, ariko no munsi haragaragara nta rusengero ruriho, ariko harahemejwe. Nukuvuga ngo ubutegetsi bukomeye bwo mw'isi, nk'uko ubutegetsi bwo mw'isi bwariho cagihe Abisirayeli basubizwa mu gihugu, oni yashinze igashinga itegeko ikavuga ngo no munsi tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu mu 1948 Isirayeli yongeye kuba igihugu ku mubumbe w'isi. Oh, haleluya! Niko kandi no munsi abategetsi bahagurutse baratangaza, baravuga bati Yerusalemu guhera uyu munsi ayitariki niyi nukuvuga ati Yerusalemu ibaye umugwa mukuru wemewe mw'isi yose. Yerusalemu habaye ibirori, habaye umunezero. Hari mu gihe cy'uko Yerusalemu Isirayeli iri kurizihiza isabukuru y'imyaka 70 Isirayeli yongere kuvuka, maze hacabaho gushinga imizi. Nukuvuga reka turabe amajambo y'Imana Yesu Kristo yavuze mu butumwa bwiza bwa Matayo ajanye no kuvuka kwa Isirayeli, ajanye no gushinga imizi, canke ukunaga, canke ugututuza kw'amashami y'igiti. Imana ihabwe icubahiro. Bica bitwereka neza yuko iminsi iri kwiregerana, nk'uko Yesu Kristo yavuze ati ivyo si vyanyu kumenya ivy'iminsi, ivy'amatariki, ivy'amezi, ivy'ibimenyetso, ivyo si vyanyu kumenya, atariko mwebwe gusa nimwambara ubushobozi. Ibisigaye muzogenda mubibwirwa. Ibisigaye iyo ufise mpwemu yera, nukuvuga ugenda usobanukirwa, ugenda ubwirwa bitari bikeya. Ntikibuza kutahura, nubwo batorinda kuza kukubarira, nubwo torinda kumva amatangazo, hariho ibimenyetso mpwemu yera agenda akoresha akakubwira. Reka nkubwire, Yesu Kristo abwira abigishwa biwe mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 24 ku murongo wa 32, Yesu aravuga ngo nimwigire ku musokoni umugani wawo, ishami ryawo iyo ritoshe amababi agatutuza, mumenya yuko agatasi kari hafi. Nuko namwe nimwabona ivyo vyose bishitse, muze mumenye ko ari hafi ku rugi. Haleluya! Mbere ku murongo wa 34 Yesu Kristo aravuga ngo ndababwira ukuri, ab'iki gihe ntibazorangira ivyo vyose bitarashika. Ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanje ntacazoba. Imana ihabwe icubahiro. Yesu Kristo arababwira ati nimwigire ku musokoni umugani wawo, ishami ryawo iyo ritosha amababi agatutuza, muca mumenya ko gatasi kari hafi. Uno munsi abantu benshi barazi kugendeza ivya meteo, ivy'imvura, n'ivy'umuyaga, n'ivy'ibitutwa, n'ivy'igipfungu, n'ivy'ibicu, n'ivy'imiyaga, n'ivy'ibivumbuzi, n'ivyanyamugigima n'ibindi byose. Ariko Yesu arababaza ati ko muzi kugendeza ivy'iki gihe, nimugendeze rero n'ivy'igiti cy'umusokoni. Urya musokoni wagereranywa n'Abisirayeli. Yesu Kristo ariko arababwira ati wa musokoni wavumwa, bukeye bagasanga wumye. Abigishwa bakitangaza, bakibaza icawumishije, maze bibuka ko Yesu yari yawuvumye, atuhereye none ntugasubire kugira ico wamye. Ariko Yesu Kristo yongera guca umugani, arababwira ati nimwabona kirya giti congeye gututuza amababi, nukuvuga ati muze mumenye ko ivyavuzwe biriko biregereza. Rero mwene data ndagira nkubwire yuko Abisirayeli baraciwe baruma, nuko bavanwa mu gihugu. Hanyuma bamaze kuvanwa mu gihugu, haleluya, bamaze kuvanwa mu gihugu, nuko bajanwa mu bindi bihugu, bakwiragira isi yose, baba impunzi, baba inyagano. Ariko bakomeza kugumya umutima n'ibanga kugeza igihe Imana yabavugiyemwo, nk'uko Ezekiyeli yeretswe vy'amagufa yumye, maze arabwirwa ngo bwira ayo magufa ati yewe wa magufa we niwumva ijambo ry'Uhoraho.
ati niwongere kuronka ubugingo, niwongere kuronka impwemu. Maze amagufa araterana aza kwinyama n'imitsi. No kuvuga Ezekiyeli yari ariko arabwirwa ivyivuka ry'ihanga rya Isiraeli inyuma y'igihe kinini abisirayeli bazoba bamaze mu buhungiro imyaka myinshi mu mateka y'abayuda. Niyo myaka myinshi bagize hanze y'igihugu cabo, imyaka hafi 2000 bari mu bunyagano, kubera yuko inyuma yuko Mesiya yaramaze kubambwa no gucungura isi. Haleluya! Yesu Kristo yari yaravuze ati Yerusalemu hazokikizwa n'ibitero, kandi abisirayeli bazotwagwa ari nyagano, kugira ngo ibihe by'abanyamahanga bimara igihe hasiribangwe. Yerusalemu hasiribangwe, hakogwe n'abanyamahanga, hamara igihe hatagira abisirayeli bahakontorora. Ariko mu nyuma, oh haleluya, mu nyuma maze amakungu yongera gutangaza. Ndagira nkubwire yuko itangazo rya Isiraeli rituruka mu makungu. Imana ibicisha mu bategetsi bo mw'isi. Abategetsi Imana irababwira nk'uko Imana yabwiye Kuro yari umwamperere wo mu gihugu cyo mu Buperesi. Imana imukoreramwo maze iramutegeka, imuha amategeko n'amabwirizwa y'uguhimiriza abisirayeli aho bari hose mu bihugu byose yagaba, ngo bagende, ngo umwe wese ngo ashigwe mu mutima, maze ngo agende yubake ingoro y'Imana hari Yerusalemu, kandi basubire mu gihugu bubake igihugu kuko ari igihugu cabo. Uwo Kuro nawe yari umwe nko mu bandi bategetsi bawe ni bari bajejwe isi muri ico gihe. Hanyuma ikindi gihe rero, inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, niyongera gutangaza yuko Isiraeli yongeye kuba igihugu mw'isi ku mubumbe w'isi. Basi rero ejo bundi mu 2018 abandi bategetsi bo muri ibi bihe byacu nukuvuga bongera gutangaza, baravuga bati rero guhera ubu bati Yerusalemu ubaye umugwa mukuru w'igihugu ca Isiraeli ku mugaragaro. Nico gituma rero hano iri jambo ry'Imana ratubwira ati nimwabona umusokoni utanguye gututuza amababa agasura gatoha, muze mumenye ko gatasi kari hafi. Ndagira ngo ukebure mwene data, nanje nikebura, maze twese twikebure, maze tumenye yuko ivy'ibihe n'iminsi tutarinda kuvyandikirwa, kuko ubwacu tuzi neza yuko umusi w'Umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mw'ijoro, aho bazoba bavuga bati hari amahoro nta nkomanzi, niho guhona kuzobaza ko giturumbuka, mbere ngo nk'uko bise biza kumugora kuri we, ngo kandi ntibazokwikiza na gatoya. Rero nico gituma mwene data ndagira nkubwire ngo ijoro rirakuze bugira buce. Nuko rero twiyambura ibikorwa bibi by'umwiza, maze twambara ibirwanishwa by'umuco. Haleluya! Paulo ongera kubwira Abanyefeso 5:14 ngo nico gituma bivuga ngo ikangure wowe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Imana itugirire neza. Basi rero nawe niwongera kwikangura, nanje nongera kwikangura. Ya misi iri kwiregereza, cagiye kiko kiregereza, nubwo atari vyacu kumenya, ariko Yesu arabagira ngo ivyo ni n'urutonde rwa data. Bishobora kuba ucumva rino jambo, bishobora kuba ukiriko urakora ibikorwa, bishobora kuba umwanya wose. Nico gituma ugomba kwicara witeguye. Oh haleluya! Imana ihabwa icubahiro. Yesu Kristo arababwira ngo ndababwira ukuri, ab'iki gihe ntibazorangira ivyo byose bitarashika. Abico gihe wo musukoni uri kuratutuza, abico gihe nukuvuga ngo nawe we mwene data uriho muri iki gihe, ndagira ngo nkubwire ngo nawe witegure, kuko atawuzi umusi canke isaha. Yesu yongera kuvuga ngo ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo y'Imana, amajambo Yesu Kristo yavuze ntacazoba, n'uzoba asigaye wa nyuma azobibona. Haleluya! Ndagira ngo nkubwire ikintu gikomeye cyane. Yesu Kristo yarabwiye abigishwa biwe ngo muri abahagaze hano harimo abatazobona urupfu gushitsa kukuza ku bwami bw'Imana. Nuko muri ico gihe turibuka ko intumwa zapfuye ziricwa, abandi baratotezwa, ariko muri wo harasigaye wo kubona ubwami bw'Imana. Yohana yarabonye ubwami bw'Imana. Yohana yabonye ubwa mbere Yesu Kristo akayanganira kuri wa musozi muremure ari kumwe na Petero na Yakobo. Ikindi gice ca kabiri, Yohana yagiye kubona ubwami bw'Imana kuri wa musi w'Imana. Yohana ari muri mpwemu
hariya mu kizinga ca Patimo, Yohana yongera kubona ubwami bw'Imana, yongera kubona umwana w'Imana, maze aravanwa mu isi araduganwa hariya mu ijuru. Mu gihimba ca kane mu vyahishuro Yohana aza kwerekwa ibikomeye vyo mu ijuru. Haleluya, haleluya, Imana ihabwe icubahiro. Yohana yagiye gupfa yisaziye, yapfuye abonye ibikomeye n'ibihambaye nk'uko Yesu Kristo yarabivuze. Nico gituma hano iri jambo ry'Imana ratubwira ngo ab'iki gihe ntibazorangira ivyo byose bitaraba. Ndagira nkubwire abico gihe cyo gututuza kuwo musukoni ntibazorangira ivyo byose bitaraba. Ndagira nkubwire yuko hatazobura mwababona ubwami bw'Imana, ntazobura abashingira intahe. Nico gituma nagira nkubwire ngo wewe aho uri hose va hasi, nturindire ejo buca bucana yandi, ivyezo sivyo wawe. Haguruka aho gushingira intahe Yesu Kristo. Umwanya n'uyu, igihe niki, ejo sahawe, ahubwo ibyawe ni vy'uno munsi mwene data. Rero ngwino tuve hasi maze twamamaze ubwami bw'Imana. Yesu Kristo abwira abigishwa biwe ati muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzobivyabona vyo kunshingira intahe. Mwene data, nuko niwitegure maze wongere kubicabona, wongere kumva yuko witeguye gushingira intahe Yesu. Twamaze kubona ayo majambo mu vyakozwe n'intumwa igihimba ca mbere ku murongo w'icenda. Amaze kuvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo, bagihanze amaso mu ijuru. Akigenda abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo, barababaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Uyo Yesu abakuwemwo akaduzwa mu ijuru azoza atyo nk'uko mumubonye aja mu ijuru. Haleluya. Yo, reka nkubwire muri Bibiliya ijambo ry'Imana ratubwira ngo ivyabona bibiri birashobora gukiza canke bikicisha umuntu, kandi ngo intahe ishinzwe n'abagabo babiri, iyo ntahe bari y'ukuri. Haleluya. Nico gituma aho Yesu yarungika abantu kwigisha yagenda arungika babiri babiri, kubera intahe ishinzwe na babiri iba ari y'ukuri. Haleluya. Abagabo babiri abamarayika baraje kugira ngo babwire barya abantu, babwire abigishwa bari bazazaniwe, babaje kubona Yesu Kristo adugijwe mu ijuru. Barabwira bati nimureke kuzazanirwa, nimureke kwibaza ibibaye. Uyu Yesu Kristo abakuwemwo akaduzwa ni ikimenyetso cerekana yuko uko amaso y'umwana w'umuntu amubonye aduga, niko amaso y'umwana w'umuntu nyene azosubira kumubona agaruka mu bicu. Haleluya. Bisobanurwa ngo n'abamucumise bazomubona, n'ijisho ngo ijisho ryose rizomwibonera. Rero mwene data, abamarayika bashinga intahe, ibarashinga intahe, baraza baravyemeza, baravuga bati yo Yesu abakuwemwo akaduzwa uko nyene adugijwe mu ijuru niko azogaruka, kandi azoza abantu bose maze bamubona. Imana ihabwe icubahiro. Ico ni igitangaza c'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Oh, haleluya. Barabaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Niki gituma nawe uhagaze uri kuribaza ivyo ari vyo? Iyo uri kurabona ibimenyetso bihaye vyegerana, iyo uri kurabona ibintu byinshi biriko biraba hirya no hino kw'isi yose, intureka, ibihuha, intambara, ingwara z'akaranda, ingwara z'ivyorezo, ingwara zidakira, ingwara zitera zigahitana isi yose, bantu benshi bakibaza ibibaye. Ariko abamarayika babwira bano bantu, babwira intumwa za Yesu bati uyo Yesu abakuwemwo akaduzwa mu ijuru azoza atyo nk'uko mumubonye aja mu ijuru. Haleluya. Yo, Yesu kubera yuko bamubonye aduzwa mu ijuru, niko kandi twizera yuko tuzomubona agaruka ubugira kabiri aje kudutora. Ndagira nkubwire rero, ndagira nkurarike witegure. Naho ba mwijoro witegure, naho ba kumutaga witegure, naho ba kumugoroba witegure, naho woburushe wiriwe mu mirimo myinshi ariko komeze witegure. Ukuri kose witegure, wicare witeguye aho uri hose, kuko Yesu Kristo aragomba kuza asanga tumwiteze, asanga twiteguye. Nimwitegure rero, tangura mwitegure rero, kuko ivyahanuwe biriko biregerana. Ya ngoma y'Abisirayeli yaragarukanywe.
Oh haleluya. Bwa butegetsi bwa Dawidi bwarondewe kuva kera imyaka n'iyindi. Uno munsi Abisiraeli bari mu gihugu cabo. Ibihugu byinshi byaragerageje kugira ngo bibasenye, kugira ngo bibagwanye, ariko ntibashobora, barateragiwe. Ijambo ry'Imana, Yesu ni muzima. Intumbero y'ijambo ry'Imana no kukubwira yuko ivyavuzwe byinshi byamaze kuba, hamaze kuba byinshi bitari bikeya, ibimenyetso bimaze kwegerana. Nico gituma nawe ntiwibaze ngo mbega uri hehe, mbega igihe kigezehe. Ndagira ngo ubwire ngo aho gutangure guhamagara mpwemu yera, maze mpwemu yera aze muri wewe, hanyuma gukoreshe, hanyuma guhingure, hanyuma maze akwambika inkomezi, akwambika ububasha, akwambika ubushobozi. Haleluya, Imana ishimwe. Buno basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono uri hafi Yerusalemu, nk'urugendo rwemewe kugendwa ku isabato. Bashitseyo barurira, baja mu nzu yo hejuru aho bari basembereye ari Petero na Yohana na Yakobo na Andereya na Filipo na Toma na Bartolomayo na Matayo na Yakobo na Arufayo na Simoni Zelote na Yuda mwene Yakobo. Abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. Haleluya, nigitangaza na bene nyina ba Yesu Kristo. Kandi tuzi neza yuko ubwa mbere batamwizera, barakekeranya, ariko kuri uyu munsi uhambaye, umunsi wo kuduzwa kwa Yesu, bari bararitswe. Haleluya, iyo ni inkuru nziza. Umunsi uko Yesu aduzwa byari bizwi mu bigishwa, iyo nkuru bari bayizi. Ndagira ngo nkubwire yuko umunsi Yesu Kristo azogaruka, benshi bazobwirwa nk'ibanga, maze bamenyeshwe, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntaco nzokora ntabanje kwibira abasavyi banje. Nimba warakunzwe na Yesu Kristo, azokwibira ibanga, mpwemu yera azokwibira ibanga. Ndagira ngo nkubwire yuko bene nyina wa Yesu Kristo nubwo batamwizera ubwa mbere, ariko umunsi w'umunsi w'ibirori, umunsi mukuru wuko Yesu Kristo aduzwa mu ijuru, bari bararitswe, niho bari na nyina Mariya nyina wa Yesu, bose bari bahari n'abandi bagore. Haleluya, mwene data, abari abakunzi bose, n'abari imiryango pfamfe, abari inshuti zidasohoka, abari inshuti ziri hafi ya bugufi, bose, oh haleluya, bose bari bararitswe kuza kuraba muri ibirori bidasanzwe byo kubona umwami w'abami aduganwa mu ijuru. Bari bariteguye, turababonye amazina, abigishwa bose uko bari, intumwa zose zari ziteguye, bose baje, bari bamuherekeje. Haleluya, Yesu baramuherekeje, umunsi yaduganwa mu ijuru baramuherekeje, Yesu Kristo baramuherekeje. Mbega nawe uriteguye kumusanganira? Kujya bamuherekeje niko tugomba natwe, turiko turararikwa, turiko turabwirwa kugira ngo tuze tumusanganire. Yesu azoza asanga twiteguye, Yesu azoza asanga amatara yacu yaka, Yesu azoza asanga mu macupa yacu harimo amavuta, kugira ngo Yesu azoza asange habona. Cana amatara kugira ngo Yesu ashike asanga habona, maze wicare witeguye, kuko umwanya ni nyene kandi igihe ni kinyene. Nuko rero niwitegure, tangura gushira amavuta mu macupa, tangura kwitegura, woye kuzosanga wagiye hahandi kuza kugura amavuta, ariko igihe cagiye bitagishoboka. Ahubwo niwitegure, utangure kuwitegura hakiri kare, maze icupa ryawe ryicare ryuzuye nk'amavuta. Ntuzobe nka za nkumi 5 z'ibijuju, zimwe zaciye ziruka zimaze kumva inzambi ivuze, inzambi isemereye ati nimusohoke mumusanganire, umukwaraje. Nabaho kwitegura ngo bamusanganire, birutse baja kubacuruza kugira ngo bagende kugura amavuta. Nuko rero bamaze kuyagura, ariko mu nyuma baje basanga urugi rwugaye, umukwe yamaze kwinjira, yinjiranye n'abakobwa 5 b'abanyabwenge. Mwene data, niwitegure ushenga amavuta hakiri kare, maze kugira ngo Yesu Kristo azoza asanga witeguye. Haleluya, urararitswe mwene data, aho uri hose
urararitswe kugira ngo Yesu azosanga witeguye, urararitswe kugira ngo Yesu azosanga uri maso, urararitswe nk'uko intumwa zararitswe umunsi w'ibirori vyo kumuherekeza. Bari bagiye bashajije, bari bagiye biteguye bo guherekeza umwami, kuja guherekeza umwami w'abami, Mesiya uhoraho Imana yari yabagiriye neza, irabagenderera, irahagira ati nimugende muherekeze umwana w'Imana. Maze baragenda baramuherekeza, Yesu Kristo arabahezagira. Haleluya. Nabo barapfukama baramusenga, hanyuma maze bakimuraba hariya hejuru ararengana, hanyuma bazabona abamarayika baraje kuza kubabwira, kuza gusigura ibibaye. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Abamarayika baraza kubabwira bati mwoye gutinya, mwoye guhinda agashitsi, mwoye kwihebura, kuko uyu mubonye aduzwa mu ijuru niko azogaruka gutya nyene. Imana ihabwe icubahiro. Rero mwene data, nahawe nanje kugira ngo wicare witeguye, maze nanje nica niteguye. Muri kano kanya ndagira nkurarike kugira ngo uze dusenga Imana, kugira ngo duhamagare mpwemu yera. Mpwemu yera atubashishe gusobanukirwa ivya kino gihe turimwo, kuko benshi baravuga ngo umukwe aratevye, ngo Imana ngo yaratebeje isezerano. Ariko ndagira nkubwire ngo Imana ntabwo yatebeje igihe cayo, ntabwo yatebeje amajambo yayo, ntabwo yahinduye isezerano, ahubwo iracari ku rutonde, iriko irakurikiranya ikintu kimwe kimwe ku kindi. Urutonde ruriko rurabandanya, gahunda ziko zirabandanya, ahubwo irindiriye wewe ko witunganya, irindiriye wewe ko wezwa, irindiriye wewe kubanza kurangiza bya bibazo, ubanza kurangiza za ngorane, hanyuma niwamara kuzikemura ubanza kwihana caca, niwamara kucihana, maze Yesu Kristo nawe azoherako rero atangure kurondera abiwe, maze badugane muri ya mazu meza yaduteguriye. Basi rero mwene data, ndagira ngo ubwire ngo uhamagare mpwemu yera. Jambo ry'Imana twamaze kumva rivuga ngo muzohabwa ubushobozi, mpwemu yera niyabazako. Mpwemu yera niwe azobashisha abizera kuduzwa mu ijuru. Mpwemu yera niwe azobashisha, niwe azokubashisha, niwe azombashisha, niwe azotubashisha kugira ngo tumusanganire. Hanyuma nagira nkubwire yuko aya mavuta wumva avugwa yabuze mu macupa muri za nkumi z'ibijuju zitanu, ayo mavuta ni mpwemu yera. Mpwemu yera niwe kimenyetso twashizweko, mpwemu yera ni kidodo cyuhoraho ku mitima yacu. Aya mavuta ni mpwemu w'Imana. Mpwemu w'Imana agomba kunagurwa mu mitima yacu, tugomba kwama tujijwe mpwemu yera. Akira mpwemu yera, niwuzuzwe mpwemu yera. Yesu Kristo yari yarabahumekeye ko mpwemu yera, avuga ati nimwakire mpwemu yera. Kandi hano yongera kubasezeranira ati muzahabwa ubushobozi, mpwemu yera niyabazako. Rero hari ikintu dukeneye, hari ikintu tugomba guhabwa. Turagomba guhabwa mpwemu yera kugira ngo mpwemu yera aduhe kunesha ivy'isi, aduhe guhagarara dushikamye, duhagarare mu nkomezi. Nuko mwene data ndakuraritse, ndakubwiye ngo hamagara mpwemu yera, wuzure mpwemu yera, niwakire mpwemu yera aho uri hose. Aho uri hose, mu bikugora, mu bikugerageza, muri izo ntambara urimo, muri izo mvururu urimo, muri ivyo bigerageza urimo, muri uwo muriro urimo. Petero yaravuze ngo umuriro uri hagati yanyu ntukabahagarike umutima nkaho umenga mubonye akatabonetse. Ndagira ngo nkubwire yuko ibigeragezo ariko bigenda bishitswa mu bari mw'isi bose. Niwisanga uri mu kigeragezo, umenye ko atari wewe wenyene, ahubwo umenye yuko ari shuri kubizera, kandi ni ingazi umukristo. Kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo nta cabagerageje kitari co umuntu yoshobora kwihanganira, ngo kandi hamwe n'ikibagerageza ngo Imana ngo izobacira icanzo. Aleluya. Rero wihangane, wambare mpwemu yera, wambike ubushobozi, maze ubashe guhagarara kugwana urugamba no gutsinda urugamba rwa nyuma. Nuko dusenge maze Imana ikugirire neza. Haleluya. Oh Yesu Kristo, urakoze Mana data wa twese, mw'izina ryo twitanga Yesu Kristo turagushimiye Mwami kubwira ijambo rizima. Mwami, ijambo ryawe ridukangurira, ritwereka neza yuko ubwami bw'Imana bwiteguye kugira ngo buze hano mw'isi. Haleluya. Nico gituma Mwami
databuja ariko turakangurirwa kugira ngo mwami Yesu twitegure tugusanganire. Turagusabye mwami, mpwemu wawe yera furugwe anagurwe mu mitima yacu. Abahawe ingabire bazifurure, abahawe impano bazifurure, abahawe ibikorwa babikorana umwete n'ubwira. Ndasengeye uwo ari we wese, ndasengeye abakristo, ndasengeye abaririmbyi, ndasengeye abajenama, ndasengeye ugwaruka, ndasengeye abavuga butumwa, ndasengeye abapasitori, ndasengeye abigisha, ndasengeye abahawe ingabire zo kuvugishwa mu izina rya Yesu. Hariho n'abahawe ingabire zo kwerekwa n'izo guhishurirwa, abo bose. Hariho n'abahawe ingabire zo kumenya n'izo gutahura, abo bose mwami bagenderere. Yo mwami, harakenewe umunaguro. Turasengeye umunaguro muri ibi bihugu turimo, muri iyi si ya none, muri iki kinyejana, aho benshi bivanze, benshi bariyononye, benshi bariyanduje mwami, bandujwe n'aya mateka y'ivy'iki gihe ca none, maze barazimira. Ndasengeye ubwoko bwawe kugira ngo bongere guhaguruka no kwambara ibigwanishwa byose vy'Imana, maze ubambike mpwemu yera, basuke ko mpwemu yera, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo hanyuma y'ivyo nzosuka mpwemu yera ko bari n'umubiri wose, abahungu n'abakobwa bose bazovugishwa nanje. Hataraza wa musi uhambaye kandi uteye ubwoba. Oh haleluya, Yesu Kristo, ino ni mburi iri kurabwirwa biki gihe. Ndakwinginze kugira ngo wongere gukangura imitima y'abasinziriye, bongere kwikangura. Hanyuma mwami, twitegure gusanganira umwami w'abami. Data utugirire neza, data utugirire ikigongwe, data wari utuneshereza, data wari ututsindanishiriza. Ndakwinginze mwami, wongere gutabara, wongere kugendagenderera amashengero y'abizera, amashengero y'abana b'Imana, wongere kubatsindanishiriza, wongere kubaha kwambara imyambaro ari byo bikorwa vyera, ari zo ngeso nziza. Yesu, Yesu, yo haleluya, urakoze, uri Imana yacu, niwe nsinzi, niwe gitandara. Nuhabwe icubahiro mwami, ndagushima, ndaguhimbaza, gutazira. Uri Imana, nuhabwe icubahiro. Nuko urakoze kubyumvise, kandi urakoze kutugiriye neza. Urakoze, urakaza mwami Yesu, turakwiteze kandi mwami urakaza ushikire mu mitima yacu. Nuko bishimirwe ni mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo umwami wacu. Amen.